na leta none twoyisaba guhimiriza abene gihugu korora inkwavu kubera ko mu misi heze harabaye kuvuga yuko amaganga y'inkwavu ari karagurwa ariko barabura isoko. Bamaze kubura isoko benshi baciye badeburukirwa mu bijanye no korora za nkwavu. Mugabo no munsi nka societe Agropastoral de recherche de transformation twaje nk'inyishu ku mwene gihugu ku bijanye no kuzana ya soko y'inkwavu y'amaganga y'inkwavu. Umuntu afise amaganga y'inkwavu azana iwacu natwe tumuha amafaranga nawe bishobotse agaruke adushorere ifumbire. Reka dutange mwiriwe ku barundi, dutange bwakeye no bari hanze birashoboka. Turi mwisi wasanze umushinga ntahe asa neza, yambaye neza, mbere yambaye na kimwe twita baje. Umushinga ntahe asa neza, yambaye neza, mbere yambaye na kimwe twita baje. Kandi abantu bambaye baje rimwe na rimwe bafise ivyo bajejwe twama idasanzwe. Muri iyo nama yarigamije iki? Mbega mwebwe umushinga ntahe witwa nde? Usanzwe ukora iki? Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Ndayisenga Ildefonse, mu bikorwa naho ndi umudirecteur general wa societe Agropastoral de recherche et de transformation. Murakoze cyane. Kuba tabizi icyo kintu uvuze nka societe musanzwe muhagarariye gisanzwe gikora iki, gikorera hehe? Murakoze cyane. Iyo societe ivyo ikora irahingura, harimo guhingura, akabamo n'uburimyi n'ubworozi, akabamwo no gupima ubutaka. Ayikorera ifise icicaro ngaha Igitega, commune Gitega, province Gitega, quartier Bwoga, neza na neza urenze kuri station kwa Karimu aho bita mu Gasenyi. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Turabona mwashajije. Bisobanura ko muvuye mu rubanza. Mbega abo twaganiriye batubwiye ko mwari mufise inama. Muri iyo nama yarigamije iki? Mbega mwebwe mwari muhari nk'abandi? Murakoze cyane. Inama icyo yarigamije ubwa mbere intumbero yayo kwari ukwereka abamobilisateur communal ibijanye n'inkomoko y'ibikorwa turiko turakora uno munsi. Aje nahageze nk'umutumire yatumiwe ahagurutse mu kibanza cy'uhagarariye societe Agropastoral de recherche et de transformation. Murakoze cyane. Murakoze gose. Mwari mwatumiwe. Mbega abo mwatumiye baje bose ivyo mwababwira babitahuye cyangwa mwabibonye gute muri iyo nama? Abo bamobilisateur ubutumwa mwabahaye murafise icyizere ko bagiye kubutanga? Murakoze cyane. Kuri ico ndavye urutonde rwabo ko bari batumiwe nta muntu yashoboye gusiba. Ubugira kabiri turizera ko ibikorwa bari bahamagariwemo yuko bagiye kubikora. Kubera iki? Ubwa mbere nuko amakenga bari bafise yaheze, kuko bari bafise ibibazo byinshi bagenda baribaza bari hariya. Mugabo no munsi kubera ko abazoza kubwira abandi ibijanye n'imbere yacu nakahe kamo mwobatera n'uhagarariye n'inkebuziye mu ariko baratunganyije no munsi tubwira formation abantu bagiye gusabira abandi bihingura babajije ibibazo byose bishoboka bari bafise. Amakenga arahera, amabara ba interest icyo cyabe kintu kitwereka yuko bagiye gukora. Mbere n'inyuma yaho gato bagiye badushingira intahe by'ukuri bya bintu tubitawe ku rundi rwego. Murakoze cyane. Uyu munsi turi Gitega. Igitega ni ku mugwa mukuru wa politiki. Burundi bugizwe n'intara zitanu. Mbega iyi nama muyigiriye abamobilisateur b'Igitega gusa cyane murafise intumbero yo gushika kure hashoboka? Murakoze cyane. Iyi nama ntabwo tuyikoreye ab'Igitega gusa,
ahubwo turiko turagomba gukurikiza no mu zindi ntara hose ibikorwa twakoze ubu munsi ngaho Igitega bikore no mu zindi ntara zose. Nakahe kagohe mwovunira nka Gani la difference yari yabatumiye ku bikorwa byo gutunganya integuro yo kwigisha ibijyanye n'ifumbiro, ni nakahe kamo mwobatera, ni inkebuzi yihe mwobaha mu gikorwa bari batunganije no munsi cyo kugira formation abantu bagiye guserukira abandi mu makuru? Murakoze cyane. Inkebuzo ya mbere twotanga ni yuko mu gutumira byo bintu bateguye nibi bintu bibayeho bya gihutihuti kugira ngo habe akanya ko kujana ku message kuri ba bantu bagomba gutumirwa, na cyane naje ngo no musi nahabaye ndumwe, ariko hariho imvo yabaye, ariko siro ivugira ngaha. Nibaza ko ari ico dushobora kuganira nabo kugira ngo nkundi munsi ashobore kubonekana ekipe ikwiye ishobora kuganiriza abantu batari bakima bamaze gutumirwa. Hama ikindi sinovuga ngo nakagohe, ahubwo no gushimira Gani kubera ko urutonde iri kirabikoramo nka jewe nk'umuntu agarariye societe, ndabona byo kuri yuko ari iby'igiciro cyane hamwe yo komeza bikora nk'uko iri kirabitunganya. Mu gusozera ni kihe gisabo mwosaba abariko barabumva? Murakoze cyane. Igisabo twosaba abariko baratwumva ubwa mbere nuko maze kuganira n'uhagarariye Gani yarambiye ko ariko aratanga ubuzi hirya no hino biciye mu kudandaza izi produit. Rero icyo nosaba abariko baratwumva nuko bwa mbere bogerageza kurondera kuganira n'uhagarariye Gani kugira ngo uvuga yuko adafise akazi ashobore kukaronka biciye muri Gani, na wa murimyi ashobora kuvuga ngo byase ko ndima ngo nacererewe ntevye kubw'ifumbire, yo kwegera Gani bakaganira kuburyo ashobora kuronka ifumbire ku gihe. Murakoze cyane. Ku ruhande rwanyu nka societe Sabert, ni iki musaba leta n'abene gihugu muri rusange? Murakoze cyane. Mpereye ku bene gihugu nuko boza baregera societe Sabert canke bakagerageza kubaza ibikorwa vyayo kugira ngo tugende tubagira inama, kubera ko hariho ibintu by'amakosa bishobora kuba kubera ko umene gihugu atamenye, canke nk'izi produits zikorera mu burimyi ugasanga ari ikintu umene gihugu umurimyi kanaka atamenye. Nk'akarorero, umuntu ashobora kugura ifumbire mu ugasanga iyo fumbire ntihuye n'ubutaka bwiwe. Rero mu bikorwa twebwe nka societe Sabert dukora harimo gupima ubutaka. Mu gupima ubutaka rero turagukora rapport tukakugira inama y'ifumbire wokoresha, mbere tukanayigukorera ugakoresha ifumbire ihuye na bwa butaka bwawe, ndetse tukanakugira n'inama y'igiterwa ushobora gutera mwa bwa butaka bwawe twagupimiye. Kuri ico naco ku kijanye n'ihuzeye na leta, none twoyisaba guhimiriza abene gihugu korora inkwavu kubera ko mu misi heze harabaye kuvuga yuko amaganga y'inkwavu ariko aragurwa, ariko barabura isoko. Bamaze kubura isoko benshi baciye badebukirwa mu bijanye no korora za nkwavu. Mugabo no munsi nka societe Agopasoa de Recherche de Transformation twaje nk'inyishu ku mwene gihugu ku bijanye no kuzana ya soko y'inkwavu y'amaganga y'inkwavu. Umuntu afise amaganga y'inkwavu azana iwacu natwe tumuha amafaranga, nawe bishobotse agaruke adushorere ifumbire. Ubugira kabiri tukaba tuje kugira ngo twunganire kugira ngo ikina gifumbire iryongere kubandanya riba ahubwo bitere biduga.
tukongera tukanasaba na leta no kudushikaho kuko no kudushikaho nagateye haka nimero ka telefone. Ego murakoze cyane. Nimero ya telefone ni 61 470 756. Nayisubiramo 61 470 756. Tandatu ni amajana na 22 amajana 756. Tubashimire. Murakoze cyane ko tubashimiye.